Kansubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari amakuru menshi ateye ubwoba twabateguriye afise aho ahuriye na dosiye ya Generali Aringiyome Bunyoni tugira ngo tubashikirize muri ano makuru yacu, ariko ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubuzima bwiwe bwabayemwo ibihushane byinshi. Intwari idasanzwe yarwaniye demokarasi n'agateka k'impahazwa. Umutegetsi yavuzwe ko amabi yo guhonyora agateka ka muntu no guhamba demokarasi. Bamwe bamubonamwo igikoko, abandi umugwaneza yitaho abakene. Urupfu rwiwe rwaje giturumbuka atawurwiteze. Bati ni ubutegetsi bumwiciye, abandi bati ni abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamugandaguye. Avugwa ko yoba ari we yarongoye igendereza ry'u Burundi igihe kirekire kurusha abandi. Mu gihe ciwe amabi yose y'igihugu yashirwa ku izina ryiwe, ngo niwe yononeye perezida. Ahavuye amabi yarongerejwe ku rugero ruteye ubwoba. Uwo muntu ninde? Woba uzi amazina abiri y'itazirano bagenzi we bamuha ku rugamba? Uyu muntu ni Lieutenant Generali Adolphe Nshimirimana, yiswe amazina menshi y'amatazira. Adolphe Nshimirimana ni muntu ki? Benshi bamwita Munyakamenge, ariko Adolphe Nshimirimana yavutse ku wa 12 Nyakanga umwaka w'1964 ku mutumba wa Murangara muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko ari umuhungu wa Simoni Nzobakenga na Terezia Ndenzako. Adolphe Nshimirimana yahunze Uburundi akiri muto cane, atarakwiza neza imyaka 8 y'amavuko mu mwaka w'1972. Ico gihe umuryango wiwe wahungiye mu Rwanda uraheza uba ahitwa Muhima i Kigali. Aho niho Adolphe Nshimirimana yize amashuri mato, abandaniriza ayisumbuye muri Ecole Libre Technique y'Igikondo, ari naho yarangirije amashuri mu 1986. Dosiye yiwe mu gisirikare ivuga ko yari afise urupapuro rw'umutsindo rwa S3 aho arangirije amashuri yisumbuye. Adolphe Nshimirimana yagiye mu gihugu ca Zaire yiga iby'igisirikare, mbere arinjira no mu gisirikare c'ico gihugu. Mu mwaka w'1993 Adolphe Nshimirimana yaragarutse mu Burundi nyuma y'intsinzi y'umugambwe Frodebo. Yaba mu Kamenge quartier Kavumu nomero ya mbere. Ico gihe Adolphe Nshimirimana yari umukozi w'iperereza akora nk'umupolisi mutoya agendanira umukuru wa Pafi, igipolisi kijejwe imbibi n'abanyamahanga. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, Adolphe Nshimirimana ari mu ba mbere bafashe umuheto mu Kamenge. Ico gihe yifatanije n'uwitwa Pascal Gashirabake batazira Savimbi, Albert Ntawuyamara batazira Dede na Venante Ntirampeba be n'uwundi batazira Gagi. Uwo murwi niwo watanguye guhangana n'abasirikare mu Kamenge. Mu nyuma barahava bafatana n'aba FDD yari yatangujwe na Rajabu na bagenzi we mu Cibitoki, nk'uko twabibonye mu nkuru ijanye na Hussein Rajabu, umurwanyi wa demokarasi. Kuva agitangura urugamba mu Kamenge, abamuzi bavuga ko Adolphe Nshimirimana yamye yerekana ubutwari budasanzwe. Bavuga ko yari umuntu avuga make, arinda cane kandi azi gupanga ibitero. Aho abo basangiye urugamba bamuvuga ko yari azi kwicisha bugufi kandi akiyegereza cane ingabo ajejwe. Ibyo byatumye abo arongoye bamukunda cane. Muri iyo myaka yarigishije urwaruka rutari ruke ibijanye n'igisirikare. We n'abagenzi we bararwaniye mu Kamenge, biratinda biranka, baja mu kibira maze barubaka neza umuhari wa FDD wahavuye uhinduka ishami rya gisirikare ry'umuhari CNDD wari urongowe na Leonard Nyangoma. Muri FDD Adolphe Nshimirimana yagiye araduga mu mapeti n'amabanga. Bivugwa ko yaciye ku ngazi zose z'uburongozi mu gisirikare, ariko hose abamutwara bakamugomwa ubutwari yari afise ku rugamba. Muri 2001 aho Jean Bosco Ndayikengurukiye atembagajwe
mu burongozi bwa CNDD-FDD Adolphe Nshimirimana yajejwe kurongora igisirikare. Petero Nkurunziza arongora umuhari Hussein Rajabu abandanya ari umunyamabanga mukuru, yongera azezwa ibiganiro bya CNDD-FDD na leta ririho ico gihe. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara, Adolphe Nshimirimana yatahutse mu gihugu hamwe n'izindi ndongozi muri 2003. Adolphe Nshimirimana na batayo yiwe, bataliyani y'ibiro bikuru bya FDD, bacumbitse mu Kamenge mu kurindira ko ibikorwa byo kwinjira mu gisirikare birangira. Umwubatsi w'igisirikare c'u Burundi. Kimwe mu bibazo byari bigoye mu Burundi kwari gushobora kubaka igisirikare gihurikiyemwo igisirikare ca kera FABU n'abari bavuye mu mihari yarwanya ico gisirikare. CNDD-FDD niwo wari umuhari wavuyemwo igice kinini c'abaroberi binjiye mu gisirikare. Ni nawo waciye uronka ibibanza bikomeye mu burongozi bw'igisirikare kurusha iyindi mihari y'abaroberi. Umukuru w'igisirikare ca CNDD-FDD General Adolphe Nshimirimana yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare by'u Burundi. Muri ayo mabanga yabaye icegera ca General Germain Niyoyankana yari arongoye ibiro bikuru by'igisirikare. Kuba igisirikare gishasha c'u Burundi cyarashoboye kubakwa atankomanzi, igihugu kibikesha ubutwari bwa General Niyonkana na General Nshimirimana. Ababikurikiye neza bemeza ko ubwumvikane bw'abo bagabo babiri bwakijije byinshi. Mu nyuma bakorerwa mu ngata na General Samuel Gahiro afatikanije na General Godfried Niyombare. Uburundi buri mu bihugu bike gufatanya igisirikare cy'igihugu n'igisirikare kivuye mu ishamba byagenze neza kandi bikaramba. Muri ico gisirikare Adolphe Nshimirimana yabandanije kuduga amapeti naho yakorera mu bindi bisata by'igihugu, maze aba General Major muri 2006, mu nyuma aba Liyetona Generali kugeza agandaguwe muri 2015. Umukuru w'igendereza agirizwa amabi menshi cane. Aho CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi muri 2005, General Adolphe Nshimirimana yagenwe kurongora ibiro by'iperereza mu gihugu. Yari intambwe idasanzwe. Ahoze ari umukozi mutoya cane mu iperereza mu mwaka w'1993, imbere yuko aja mu ishamba yagarutse ariwe agaba urwo rwego rw'igihugu. Aya mabanga yarahinduye rwose ishusho ya General Nshimirimana, maze ahinduka umuntu atinywa cane mu gihugu. Izina ryiwe risohoka mu maraporo y'isi avuga ihungabanywa ry'agateka ka muntu ku rugero ruteye ubwoba. Mu gihe iperereza ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryavuzwe mu bintu byo kugandagura abanyagihugu, guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, ubwicanyi ndengabutungane, guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubusuma no kwivanga mu bibazo by'ubutunzi. Ntawashobora kudondogura ubwicanyi bwakozwe n'iperereza ry'u Burundi mu kiringo ryari rirongowe na Adolphe Nshimirimana. Uburero bukeya bwabishwe n'iperereza muri ico kiringo. Umuvunjayi Brown Ndarishikanye yavugwa ko yari afise byinshi azi ku bijanye n'amafaranga yavuye mu igurishwa ry'amanyanga ry'indege yerura umukuru w'igihugu Furukoni 50. Igandagurwa rya Ernest Manirumva yazize amatohoza ariko arakora ku bigwanisho byaguzwe n'igipolisi ariko ntibyashikanywa mu bubiko. Igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano. Igandagurwa ry'abanywanyi batari bake ba FNL inyuma y'amatora ya 2010 mu mugambi wiswe Safisha. Igandagurwa ry'abinyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ubwicanyi bwo kuwa mbere mu Kakaro mu mwaka wa 2015 ku Mutakura. Iperereza rirongowe na Adolphe Nshimirimana ryarahohoteye bikomeye wahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Marie Kadege n'abandi batari bake babeshewe ko bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka wa 2006. Mu kiringo cose yatwara iperereza, Adolphe Nshimirimana yarahinduye isentare idasanzwe ishobora guca imanza z'ubwoko bwose ikoresheje inkoni no guhohotera abanyagihugu. Iperereza ryaravuzwe kandi mu bijanye n'iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura. Iturirwa ryakurikijwe igandagurwa n'iyicwa rya bamwe mu bafise ico boba bari babizi.
Adolphe Nshimirimana yarananditswe mu maraporo avuga urudandaza rwa magendu rw'ibigwanisho, ubutare, imiti n'ibindi. Naho yari yagize uruhara ntangere mu kubaka igisirikare gishasha c'u Burundi, General Adolphe Nshimirimana yaravuzwe cane mu gutunganya imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure yabera ahitwa Kiriba Odia muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaranavuzwe kandi mu byo gukomeza amashirahamwe ahuza abasirikare n'abapolisi bahoze barwana muri FDD bonyine, aho haravuzwe cane nk'iryitwa Club Nonoka ryavugirwamo imigambi ikomeye ya politiki. Hari ireresi yabonetse cane muri Ntwarante mu mwaka wa 2015, General Adolphe Nshimirimana ariko arabwira abagize Club Nonoka ko ata wundi azotora mu kibanza c'umukuru w'igihugu atari Petero Nkurunziza, aho Perezida Nkurunziza ntiyari bwigere yemera kuvuga ko azokwitoza. Ababivuga bose bagirizwa ko ari abansi b'igihugu bakwiragiza ibihuha. Ibyo bikorwa byiwe byarabyaye ukwinubana mu gisirikare hagati y'abahoze muri FABU n'abahoze muri FDD, gutyo atera yonona ibyo yari yarubatse neza akiri icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Kuwa 2 Kigarama umwaka wa 2014, nyuma y'iminsi 10 gusa Adolphe Nshimirimana akuwe mu burongozi bw'iperereza, haratowe inzu yuzuye ibigwanisho muri quartier Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ibigwanisho byavuzwe ko byari ibya General Nshimirimana, ariko kugira ntiyambare ibara ngo ahave atumwa ko mu butungane. Iperereza ryategetswe kuvuga ko ari ibigwanisho by'iperereza. Icari gitangaje ni ingene iperereza ryoja kunyegeza ibigwanisho mu nzu yigenga mu Buterere, n'ingene kandi iperereza ryotunga ibigwanisho bingana ukunguku kandi birimwo ibikomeye cane. Aho bamwe bageze kuvuga amabi yakozwe n'iperereza rirongowe na General Adolphe Nshimirimana, niho abandi bageze mu kuvuga urukundo rwamuranga. Abantu ba mbere bamwikungura ni abanyagihugu bo mu Kamenge, aho asanzwe yarakoreye nk'umurwanyi. Benshi mu banyagihugu baho baravuga ko ari we yabatabara bimwe mu bitero bya gisirikare. Adolphe Nshimirimana yagumanye imigenderanire ikomeye na Kamenge, ahashinga ibirabo bibiri, iwabo w'abantu be n'iwabo w'abasigaye. Yarubatse n'ibitaro bikomeye, mbere byanavura abanyagihugu b'abakene ku buntu. Abanyagihugu bo mu Kamenge baravuga ko hari benshi yafashije, yongera aranabaha imitahe yo gutangura urudandaza. Azwi kandi nk'umuntu yari yitwararitse cane abahoze barwana muri FDD basubijwe mu buzima busanzwe. Mbere abatari bake yarabahaye akazi mw'iperereza. General Adolphe Nshimirimana azwi nk'umuntu yakunda kwinezeza, naho yari ashejwe amabanga agoye cane y'igihugu. Ibirabo byiwe byararamwo imiziki, nawe akayiraramwo agakesha, nk'uko byavugwa n'ababijamwo. Byarageze ku rugero bamwe mu batwara inzego z'igihugu babyidoga imbere ya Perezida Nkurunziza, ngo nawe akagera amajanja kumukura bikamunanira. Iruhande y'ibirabo byo mu Kamenge hari ikindi cari cizwi cari mw'irohero. Naho bamwe bamunegura ko bitabereye umutegetsi wo ku rwego rwiwe kwama mu birabo, we yavuga ko nyabuna ko yabikoresha mu kurondera amakuru. Ibirabo yabifata ko ari ibiro by'akazi. Kanatsinde wamusanga akikujwe n'abantu batari bake, barimwo mbere abo batasangiye ubwoko, bose bamuha amakuru ku bintu bitandukanye. Abandi bategetsi bo bavuga ko inyifato ziwe zashobora kubangamira umutekano w'igihugu. Ni gutyo havuzwe ingene yoba yibwe amatelefoni muri 2014, bigakekwa ko byakozwe n'inkumi zoba zatumwe n'ikindi gihugu. Ibirabo byiwe byarahurumbirwaga kandi n'abategetsi bakeneye ko ababona kugira ngo bagume mu mabanga, co kimwe n'abandi benshi baba bifuza kuronka ubuzi. Abafise ikibazo cananiranye mu butungane no mu zindi nzego, abadandaza bashaka koroherezwa mu rudandaza, abo nabo nyine bari bahurumbira ibirabo bya General Adolphe Nshimirimana. Umuntu wese afise ikibazo cananiranye yaraba Adolphe Nshimirimana, uwo nawe yafata itelefoni gusa akaba aragikemuye mu minota itarenga 5 gusa.
Abamuzi bavuga ko muri ubwo bugenzi Adolphe Nshimirimana atatoranya abantu ku moko, yafasha abantu bo mu moko yose. Ariko nta n'uwakibagiza ko ibyo birabo byavuzwe mu bibanza byapfungirwamwo abantu bakanaburwa irengero bakanaborezwa igufa. Adolphe Nshimirimana yari atangaje kandi mu kwitaba amasengesho. Yarakunda kuboneka mu masengero y'abaprotesta. Mu masengero yaboneka ariko arasenga rwose, bigatangaza abamwumva ko amakuru y'ubukozi bw'ikibi bukabije. Ikindi catangaza benshi ni uko yaboneka mu masengero y'abaprotesta kandi ubundi we yitwa ko yari mu ishengero ry'abakatolika, ari naryo ikiziga ciwe cahezagiriwemwo ubwa nyuma. Imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na General Nshimirimana yari ikidasanzwe. Kanatsinde Hussein Rajabu na Adolphe Nshimirimana nibo badugije Petero Nkurunziza mu burongozi bwa CNDD-FDD, aho Honorable Hussein Rajabu akuriwe mu burongozi bw'umugambwe. Adolphe Nshimirimana yasigaye ameze nk'icegera c'umukuru w'igihugu. Abari begereye Perezida Nkurunziza baravuga ko by'ukuri umuntu wa mbere Nkurunziza yubaha kandi yatinya yari Adolphe Nshimirimana. Nta ngingo n'imwe ihambaye Perezida Nkurunziza yafata atayibajije Adolphe Nshimirimana. Adolphe Nshimirimana yinjira mu biro by'umukuru w'igihugu aho ashakiye hose atampusha abanje gusaba nk'uko bivugwa n'abari begereye Nkurunziza. Ibyegera by'umukuru w'igihugu iyo bipfunditse ijambo na Perezida Nkurunziza ababwira ko agiye kubanza kubaza abahanuzi. Abo yaba avuga cane cane Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Mu ntahe tumaze kubaha kuri nomboneshakure ya General Guillaume Ntabindika yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, yaravuze ingene Perezida Nkurunziza yagerageje gukura General Adolphe Nshimirimana inshuro zibiri zose bikamunanira, kugeza aho Nshimirimana yoba yarinjiye mu biro by'umukuru w'igihugu gatabura ingingo imukura. General Nshimirimana yarabujije iyemezwa mu nama nkenguzamateka ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yagira agenwe n'umukuru w'igihugu, ariko akaba yari umuntu arinda cane. Byavuga ko Nkurunziza yashaka amukoreshe kumwikurako Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Umugambi wapfuye gutyo. Ibyo njewe nyine ndashobora kubyemeza kuko hari umwe mu bategetsi mu biro by'umukuru w'igihugu yanje kunsaba ko muri societe civile twokwiyamiriza igenwa ry'uwo muntu. Nanje ndabimwankira kuko twumva amateka aryoshe y'uwo muntu. Wabinsabye naho yakorana na Perezida Nkurunziza yari Somambike wa General Adolphe Nshimirimana. Muri Munyonyo 2014 umurwi w'abajenerali 13 bahoze barwana muri CNDD-FDD warandikiye Perezida Nkurunziza ko ategerezwa gukura Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni kubera igihugu cariko cambara ibara kubw'amabi yakorwa n'abo bagabo babiri. Nibyo twarabibonye mu ntahe ya General Ntabindika. Iryo kete ryarateye ubwoba Perezida Nkurunziza, araheza aravugana na Nshimirimana na Bunyoni ko yobyifatamwo kugira ngo abo bajenerali ntibamubuze kuronka ikiringo ca gatatu. Ni gutyo Lieutenant General yakuwe mu burongozi bw'iperereza muri Munyonyo umwaka wa 2014 agenwa kuba umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu. Naha duciye dusozerera ibyaranze General Adolphe Nshimirimana, ariko ejo tuzabashikiriza igandagurwa ryiwe uko byagenze ndetse n'abakekwa ko baba baramugandaguye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.